Abanyagihugu baba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bibaza ko gukoresha amazi y'ikiyaga nko mu koga vyoba bibafasha kwikingira indwara zituruka ku isuku rike. Akarorero n'akabana baba muri zone Magara intara ya Rumonge, ariko abavyeyi bakavuga ko bategerezwa gusuzuma neza kw'abana bashitse mu mihana bakaraba imbere yo gukora ku kintu icari cyo cyose. Akamo gategwa n'indongozi zaho mu karere nuko abantu ngo batokwishimira gukoresha amazi y'ikiyaga kuko ngo atari meza. Mbega suko Francine Ndeho kubgaye amazi agufasha kwikura ko bucafu nyane nkagiye nkangana ari mvuye gufasha amere mu bintu byo kurima umva narinje ko babwira ngo ndoroherwe mu kuruhuka. Aba bana baba mu micungararo yo kumweha w'uburovyi wa Magara aho benshi bita kwitara. Kuri bo koga amazi ya Tanganyika uretse ko bibafasha kuruhuka ngo biratuma bikura ku micafu bikanabakingira imigera y'indwara. Kugira uvuye nko mu ndimo cyane mu kazi ka misi yose ukora ugashaka kuruhuka cyangwa nawe ushaka kwinezereza sawa kujya koga kugira ngo ukure nk'ubucafu uba mu kazi wakoze. Nkagiye nkangana ari mvuye gufasha amere mu bintu byo kurima tuteye imyumbati yanye aho rugo muhira umva narinje ko babwira ngo ndoroherwe mu kuruhuka babidukingira imigera y'indwara nka kolera n'izindi ndwara nyene zitandukanye. Byiza two yakoresha amazi kubera twawe kubuntu nk'amazi atangika n'amazi menshi n'ubwora arada ntabwo bishobora guhera. Hajya ugiye nko mu nzira ukacihura nk'umuntu atakaravye akaca gukorako ukaca wandurwa ivyo bintu yari afise mu maboko. Hajya uhaye uragenda intumuka ikacigomeka ugufu ukacigomeka ujako uca ugenda ku ruzi ukoga ukaca ugenda ukisiga amavuta kugira ntitugware indwara za korora, amacinya, ibihara. Twebwe abana turakina ibintu vy'umupira cyane tugakina hama tukaca tubindugumba burya bucafu bikaca biba ngombwa ko tugira no tuza koga amazi. Abana benshi bo ngaha nyene iyo bahejeje gukina baraza koga woze burya bucafu bwaho ugiye kujya ndugumba igatuma ivaho kubera ari bwo buhoma bikaca gutuma utagumugwaraguri. Uyu muvyeyi avuga ko bazi neza ko amazi y'ikiyaga asanzwe arimwo imicafu itandukanye. Asigura ko muri ico gihe bacungana n'abana muhira ngo barabe ko bakaravye neza kuko ngo bitagenze uko ngo boba bugururiye imiryango indwara zituruka ku isuku rike. Benshi baza koga ngaha mu kiyaga ca Tanganyika amazi atari meza nitwe yashingira intaye ngo ni meza kubera na amazi usanga uwari we wese yinjiramwo ivyo ari byose bigwamwo abana rero bagashika bakoga ndetse n'abakuze baraza bakoga. Hanini rero twebwe ingene twikingira cyane mu ngo iwacu mbere gukora ku kintu cyose afungura no gukaraba neza n'amazi n'isabune. Hanyuma kandi ico twitwararika mu bikoresho byo mu gikoni tuza kubisukura byo bakabisukura neza amabana bakafungura bakaravye neza n'isabune kuko aya mazi naho babaje koga mbere ugiye kubikurikirana kenshi naho boga usanga ari kwikubitamwo gusa ntibinyukura no kunezererwa gusa kubera bari mu ntwaro ngo bahimiriza abo bajejwe kwitwararika kugira isuku aho babaye naho bakorera. Mustaneri wa komine Rumonge Augustin Minani akavuga ko bababuza gukoresha amazi y'ikiyaga batayatetse kubera ko asanzwe atari meza. Mu itangazo ryo kuwa 15 kwezi kw'icumi amakungu ahimbaza musi yariye gukaraba intoke n'isabuni, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwamenyesheje ko ari akaryo keza ko kwibutsa ko gukaraba neza bifasha kwirinda indwara zibiza zituruka ku isuku rike nka kolera n'akaranda k'ibihara bituruka ku nkende zibangamiye abanyagihugu.